turavye ingene amashure yagiye ararushanywa, amashure 10 ya mbere nayakurikira. Iya mbere, ariko imbere yuko ndazivuga nabamenyesha yuko aya mashure 10 yose ya mbere yamenyesheje 100%, ariko arushanywa amanota moyenne yagiye araronka. Iyi shuri rero ya mbere ni Ecofo Bubenga yo muri commune Bubanza mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100%, ifise amanota 86 n'ibice 3%. Iya kabiri ni Lycée d'Excellence de Rusengo muri commune Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, yamenyesheje 100%, ifise amanota 80 n'uduce 3%. Iya gatatu ni Lycée d'Excellence Musenyi yo muri commune Tangara mu ntara ya Butanyerera, yamenyesheje 100%, ifise amanota 80 n'igice kimwe %. Iya kane ni Lycée d'Excellence Ngagara yo muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100%, ifise amanota 79 n'ibice 3%. Iyikurikira ya gatanu ni Lycée d'Excellence Makamba yo muri commune Makamba mu ntara ya Burunga, yamenyesheje 100%, ifise amanota 77 n'ibice 8%. Iya gatandatu ni Lycée d'Excellence Musinzira yo mu ntara ya Gitega, yamenyesheje 100%, ifise amanota 76 n'ibice 5%. Iyindwi ni Petit Seminaire Ciya, yamenyesheje 100%, ifise amanota 78 n'ibice 8%, iri muri commune Bubanza mu ntara ya Bujumbura. Iy'umunani ni École Saint Joseph de Bujumbura yo muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100%, ifise amanota 73 n'ibice 7%. Iy'icenda ni Lycée du Saint-Esprit yo muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100%, ifise amanota 72 n'ibice 4%. Iy'icumi ni Petit Seminaire de Kanyosha yo muri commune Mugere mu ntara ya Bujumbura, yamenyesheje 100%, ifise amanota 72. Twashaka tubashikirize amanota yafatiweko muri ca kibazo ca leta concours national. Kugira tumenye amanota dufatirako muri concours national, turaba ibibanza dufise mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro, tukaraba kandi ibibanza biri mu mashure y'uburaro no mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura, uburyo bwo gufungurira abanyeshure baba mu ndaro, ibibanza biri mu mashure ya commune twita lycée communaux, hamwe n'abanyeshure babwirizwa kwiga muri buri kirasi kimwe cose, ivyo twita effectif par classe. Abanyeshure bakoze concours muri uyu mwaka bangana 83,326. Muri abo abangana 28,316 barose amanota ashika canke arenga 50%, ni ukuvuga ibice 34%. Dufatiye kuri ivyo twavuze turabirako, dusanga abanyeshure bafise uburenganzira bwo kwiga mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro, haba mu mashure ya leta canke ayabigenga, baba bafise n'imiburiburi amanota 78 ku majana 2, ni kuvuga 37%. Duca dusanga abanyeshure bakoze concours bamenye ku bice 83%, ni kuvuga abanyeshure 23 kuri buri mutumba canke buri quartier mu gihugu cacu. Mu gihugu cose abayobewe bangana n'ibihumbi 14,171, ni kuvuga abanyeshure 5 kuri buri mutumba canke buri quartier. Abo bayobewe barafise uburenganzira bwo gusubira mu mwaka canke bakaja kwiyandikisha mu mashure yigisha imyuga amwe twita Centre d'enseignement des métiers. Abazokwiga mu mashure ya leta afise uburaro canke ayo mu gisagara ca Bujumbura, babwiza kuba baronse n'imiburiburi amanota 106 ku majana 2, ni kuvuga 53%.
ariko mu mashure ya leta yigisha ivy'ubuvuzi umunyeshure abwiza kuba yarose n'imiburiburi amanota 120 ku majana 2, ni kuvuga 60%, mu gihe mu yabikorera utwabo abwiza kuba yarose n'imiburiburi amanota 102 ku majana 2, ni kuvuga 51%. Abazoja mu mwaka w'indwi w'amashure y'akarorero bangana n'amajana 240, mu gihe abazoshirwa mu mashure ya leta afise uburaro be nayo mu gisagara ca Bujumbura bangana 4,847. Amanota yafatiweko kugira umunyeshure aje muri ayo mashure y'uburaro canke ayo mu gisagara ca Bujumbura ni 42%. Kubera ya politike ya leta yo kwigisha abana ku buntu, abo banyeshure barungitswe muri ayo mashure duhejeje kuvuga ntibazoriha amafaranga y'ishure, ariko bazoriha amafaranga ajanye n'uburaro hamwe no gufungura ku bazoba baba mu ndaro. Bwa mbere ni kumenyesha ingene ubushikiranganji butegekanya gushira mu mwaka w'indwi wo mu mashure ya leta abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu. Ubwa kabiri kumenyesha amanota aho uburenganzira abanyeshure bakoze ikibazo ca leta concours national kuja mu gice ca nyuma c'inyuma y'ishure shingiro. Ubwa mbere dutangure ku kijanye no gushira abanyeshure mu mwaka w'indwi mu mashure ya leta. Mu ntumbero yo guteza imbere amashure y'uburaro kugira tugarukire akanovera, ubushikiranganji bwarafashe ingingo yuko kuva mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira uw'ibihumbi 2027 abanyeshure bo mu mwaka w'indwi baronse amanota meza kurusha abandi mu mwaka wa gatandatu ko bazorungikwa mu mashure ya leta kandi bakiga baba mu ndaro bafashwe mu mugongo na leta. Twamenyesha ko hari haciye imyaka itari mike leta idasahiriza kubafungurira kuva mu mwaka w'indwi kugeza mu w'icenda, ariko abava mu miryango yifise bariha amahera menshi bagaca baba mu ndaro. Ivyo vyatuma umwana ava mu muryango ufise amikoro make adashobora kuronka amahirwe yo kwiga aba mu ndaro kuva mu mwaka w'indwi kugeza mu mwaka w'icenda. Rero kuva muri uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2026 ushira 2027 leta izoshira mu buraro abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu ariko barose amanota meza muri ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero. Abarose amanota meza cane bazokwiga mu mashure y'akarorero hakurikijwe ibitigiri bihabwa buri ntara na buri komine. Ariko twashaka tumenyeshe yuko utashikanye amanota 70% muri ico kibazo adafise uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero. Ariko kandi kugira amanota 70% ntibitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero mu gihe mu ntara canke muri komine umunyeshure yigamwo atabaye mu bambere dufatiye ku bitigiri bihabwa iyo ntara canke bihabwa iyo komine. Komenyesha kandi ko abanyeshure bamenye mu mwaka wa gatandatu ariko batakoze ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'akarorero canke abagikoze bakaronka amanota make barafise uburenganzira bwo kwiga mu mwaka w'indwi mu mashure ya commune twita lycée communaux canke mu mashure shingiro asanzwe atunganya inyigisho zo mu mwaka w'indwi. Mu majambo make ikibazo ca leta gitanga uburenganzira kwiga mu mashure y'akarorero cakozwe n'abanyeshure 16,625, muri bo harimwo abigeme 9,546 hamwe n'abahungu 7,079.